Ahantu hariho agace gatoya narigeze kubibereka muri video iraho, hariho agace gatoya ka mubarazi. Nibaza ko hariho ahantu hambere muri ntara hashobora kuba hava imboga nyinshi. Abantu batembera i Bujumbura kuri Kotebu kwa Sioni, imboga hafi ngira ngo ngira 80% y'imboga zose ziyashokera ziva muri kano karere, ariko nta soko ngayihari. Ariko hariho umuntu mbona yiyumvira ikintu ciza. Agaciro Media nkuko twama turiko turabereka kajya umutari muzi, nico tuma nawe utera intambwe biciye mu kiganiro ibanga ry'abatunzi, aho ababishoboye baducira agace n'inzira baciyemwo bikabashikana ku butunzi. Kano kanya tubarangira ifumbire yakoze amateka ku isi nzima, aho yikugurwa n'abagwiza tunga n'abagwiza mbuto, kandi rero si mu makungu gusa n'ahandi wacu hose barayikugura. Uyu muti abakozi babonye bariko barapompa, uyu sumuti ni ifumbire. Iyo ni ifumbire? Iyo ni ifumbire mugaye kongereka abantu umuti kugira ndavyizere. Nari mfise ahantu nari mi ibigori, hariya muzeya mu vyegwa. Ivyo bigori rero vyari asha vyanse byahinduye amabara bifise ukuntu bisa. Cece navuga ati reka rero manze mpimire kuri biriya bigori. Ndawutora ndawugura ndawujanayo. Ibigori mbona bitangiye guhindura ibara, bikumwe byari bisimenga bigarukana icyatsi kibisi. Bigarukana icyatsi kibisi. Navuga ati rero ko ngahanye uko aho nawujanye hari mu bunyomvu niho umuntu yaragitangura ko harima. Yego. Tereka rero nshire mu muceri naho. Ni triplant ni ifumbire muti kandi kongera ikabingaburo. Iyi fumbire igizwe na azote, potassium, phosphore, zinc, calcium, iron, magnesium, copper n'ibindi vyunyunyu isi keneye kugira ngo itange umwimbu ushimishije, kandi n'ibitungwa binyoye bivyibuha mu kiringo gito cyane. Twakure Agaciro Media turi ijisho ryanyu, ni kuri 68 013 513. Aho uri hose mu Burundi iragushikira cyane. Bagenzi, ndabaramutse mbipuriza amahoro y'Imana n'abantu, amagara meza n'amafaranga. Ndi mu karere imvura iri kiragwamo, nimwabona ko muri amasanamu asa nabi canke nuzuye amazi mu byihanganire. Akarere ndimo ni mu ntara ya Muramvya muri commune Muramvya nyene. Ndahantu hari imisozi itatu irabana. N'umusozi bita Murambi, n'umusozi bita Burambana, n'umusozi bita Mpehe. Imisozi rero haba abantu benshi cyane, kandi bakagira na village bahurira ko imeze nka centre, hariho umuyaga nkuba, hari amazi, byose birahari. Ariko muri bwa buryo bwo kuyumvira kubijanye hanini na business, ahantu nogira yuko hahurira ibihumbi byinshi by'abantu, cange ibi bihumbi byinshi by'abantu byose biba kuri iyi misozi. Icambere nta soko ihari, nta soko bose bahurira ko ihari. Icya kabiri nta vuriro rihari, yewe nta na dispensaire ihari. Dispensaire iri ahantu kure ku mpera z'umusozi wa Murambi, kure hega haja kwegera centre ya Muramvya. Rero ngahantu hariho agace gatoya narigeze kubibereka muri video iraho, hariho agace gatoya ka mubarazi. Nibaza ko hariho ahantu hambere muri ntara hashobora kuba hava imboga nyinshi. Abantu batembera i Bujumbura kuri Kotebu kwa Sioni, imboga hafi ngira ngo ngira 80% y'imboga zose ziyashokera ziva muri kano karere, ariko nta soko ngayihari. Ariko hariho umuntu mbona yiyumvira ikintu ciza. Hariho umuntu yiyumvira ikintu ciza cyane, arahazana ihinguriro rihingura icayi, amayani peut-être ngira niko babivuga. Yego, hariho rero ihinguriro riko rirahingura, kandi ni vyiza cyane. Uyu muntu by'ukuri nugushimira, yashoye kubibwira kino kintu akaza guteza imbere hano hantu. Voilà, ni hariya nuko mbona imvura imbanye nyinshi. Okay, right.